hari nk'igihe cy'isaha imwe n'inusu z'ijoro ndi mu modoka double cabine yera, niho naza mbona haje imodoka ya double cabine ifise ibiyo bitabona, barahagarara mu mushoferi nawe munye bamuhagaze imbere nawe cyarahagarara, burya cava mu iyo modoka biruka, bari abantu bane bambaye civile, harimo n'undi afise inkoho acarava mu modoka nawe acararuma inkoho Kalashnikov, yarumye inkoho baca batangura kunkubita, barankubita bwa je ntimunyishe n'umushinga amateka, ntimunyishe ngo n'umushinga amateka ngaha ngo yari wonyene ngo nimuterere ngo mushire mu modoka ngo wonyene ngo terura ca baranterura ca bashira mu modoka ca bankora 500 nari mfise mu mufuko nari nayarutiye ejo muri Bankobo Imwaro, hama baca bantwara na telefone ntoya nari mfise nari naguze nshasha, niho naca mbana umuryango n'amaguru ndabana, barugara umuryango nanje ndabana nyene ndashiramo akanyarigabo, mugabo nyene ndumva ko ngo nduhishijwe, mugabe n'igihugu baca baratera induru ati bagomba bica umushinga amateka, bagomba bica umushinga amateka. Twagomba kubeshuza kandi ibihuha vyavuzwe cyane cyane kuri izi mbuga za Gihuri, aho havuzwe yuko hariho umushinga amateka yagomvye kunyuruzwa akagirwa nabi. Kuko rero ibintu vyagenze dufatiye ku amatohoza ageze, nuko hirya yejo igihe c'amasaha ku mugoroba hariya kuibarabara rikuru ryinjira muri zone ya Kamenge, aho rihurira n'akabarabara ka mbere kaduga muri iyo zone nyene, hahuriye imodoka zishika kuri zitanu. Hanyuma baranka kubisanya kugira ngo bamwe bose bashobore kurengana. Aho rero kurindira ababijejwe kuko ntibari na kure yaho, abari mwizo modoka bari bamfashe mbere n'urukanywa benshi bararenza, bashimye kugomba kuvya barasohoka, barashwana baca batangura kugwana hagati yabo. Hariho rero abakomeretse kandi ni imwe muri izo modoka zitanu imwe yarimwe uwo mushinga amateka, nirire muri izo modoka tuvuze abazirimwe bahavuye basohoka batangura kugwana. Hariho rero abakomeretse, hariho mbere n'umupolisi ari mu bapolisi baciye batabazwa, kwa bene gihugu baciye batabaza abapolisi ko ntibari kure. Harimo rero n'umupolisi mu baje kubanguranya abo bariko baragwana nyene bahavuye bakubise umutwe arababara, nawe nyene yajanywe kuvugwa mu bandi. Amatohoza rero ivyo nivyamaze kwerekana, ariko arabandanya kugira ngo vyose bimenyekane ukuntu vyagenze, abo bagwanye bamenyekane umwe wese ico yakoze, hanyuma irungike gutungane kugira ngo umwe wese azoheze abazwe ico yakoze. Aha rero duciye tuboneraho n'akaryo ko gutanga impanuro ku bantu bose baca mu mabarabara, cyane cyane aba bariko baranyonga ivyuma. Bwa mbere hoho nuko bokwirinda kunywa inzoga bakarenza, na cyane cyane iyo bariko baranyonga bino vyuma, musanzwe mubizi imbere ko ari nikosa. Kigira kabiri nuko iyo bishitse bakazibirana, batohisubira guhirahira ngo bagombe kwikemurira ayo matati, kumva n'amatati aba yavyutse. Ngaha mu gisagara ca Bujumbura abajejwe kubereka aho baca ntibari kure na kure, bari hafi na hafi, kandi murumva ko naho nyene baciye bitabazwa ubwo nyene n'abene gihugu baca baraza kubanguranya abo bariko baragwana no gushobora kwereka umwe wese ategerezwa guca. Tugashimira mbere rero n'abene gihugu ko babangutse, barabwira Nyamiramabi zari hafi ukwama barikanuye kugira ngo igihe cyose babonye ibintu nk'ivyo bishitse baca bamenyesha abajejwe umutekano kuko ntibaba bari kure.